Asha natangiye gufata rero ati rero wowe ufise agashavu jewe mvugira abagore ati sinigera mvuga abagabo none wowe ushaka kubavuga kwiki uyu munsi. umva ndakubwire Daniel Mugisha si Mm, ukuvuga ngo ni agashavu ahubwo mm, Jesse novuga ngo mvugire ngo abagore canke abagabo mm, iyo habaye amakosa hari igihe aba ku bagabo canke akaba no ku bantu b'abagore mhm, kubera ko nk'akarorero mm, ni ibyo abagabo pe Imana ibahezagire kubona benshi bariyumviriye ko abakenyezi bovuga ati reka tubareke bagende kurondera ubuzima mm, ariko bamaze kugera mu mahanga hariho abadamu n'ukuri babaye intwari kandi babikoze kandi bakabikora neza uyu munsi hari imiryango yahinduriwe ubuzima uyu mm, munsi hari abapapa canke abana bariko bariga abandi bagakora utubizinesi duto duto ariko bakabandanya kubaho neza mm, kubera iki wa mudamu yagize iki yamenye ati naho ngiye mu mahanga hariho ibintu ndiko ndakora uti ndabona ko umuryango wanje uriko uramera neza ariko mm, hariho na ba bandi nyene bagiye mm, bace baribagira ko basize n'abagabo canke basize famiye canke basize abana yeah, abo rero nibo bagira iki nibo bahindukira bakaca baza gutukisha ba bandi bagiye bitahuye bazi icabajanye kandi ikindi naco mu muce mwinshi umuce munini w'abantu bahinduka bagakora ayo makosa atari meza bakibagira hariho n'uwo wobwira ati postinga abana bawe uyu munsi atoba postinga maze kugera mu mahanga yigira inkumi mhm. Ariko ayo makosa urayazi hariho ko n'uwundi ariko ayo mugabo makosa urayazi ko muyagira. nivyo ayo makosa arabaho pe arabaho mugabo naho ayo makosa yobabaho hari n'abandi badamu benshi tumaze kuganira ukaza usanga abagabo nabo nibo babaye intambamyi sha Daniel Mugisha Mm, ni gute wewe worungika umudamu mu mahanga mukumvikana ati yewe ngiye kurondera hari mm, ahagurisha agaparasera agatongo yari afise yarimamwo hari mm, ahagurisha akamoto canke agaki kugira ngo aronke ya pasiporo yawe mm, mukaganira ati by'ukuri ngiye kurondera ubuzima usize ari sherishe tu ari sawa bimeze neza mm, ariko yamara kugera mu mahanga agakora ukwezi kumwe amezi abiri akakurungikira uri umugabo wasigaye mu gihugu usigaye mu bana mm, ya mahera ho kugira ati reka ubwenge jewe nk'umuntu w'umugabo ndabushire ku gihe ukaca utangura kuza kubona rero idemu sasa nziza nziza mm, kuko uvuga ati umugore wanje ari kure ntambona ukaca wigira nko mu ntara ya hehe canke muri karitsiye kanaka ubone banajana kure babigirira harya ugaca yirasa mu bagenzi bawe mm, ugaca usanga rero abagabo bamwe bamwe ariko ntabwo ari bose aho gufata ya mafaranga ngo ayabyazemo umusaruro avuga ati umudamu wanje ari mu mahanga arawera araruha ino reka ndakubwire muri bino bihugu by'abarabu nimba hari umuntu yoba ahemuka agahemukira umuntu ari muri ibi bihugu akamwononera udufaranga abandi nkanumva ngo babariye amafaranga pe baba bariye umuriro udahera mm, bararuha hariho n'abakubitwa kandi yamara no gukubitwa ntabwire umugabo we atari bwashari bankubise ku kazi uvuge reka ahubwo utsindagirira ukavuga ati naho ndiye ikofe reka ndindire ukwezi nikwahera nzohembwa hama umugabo wanje aronka amahera yo kurihira abana ku ishuri cyane turabe ko tworonka akantu tubamo mm, mugo ugaca usanga ya mahera amaze kurunga ikwasha wa mugabo iyo akaca yigira ahubwo kurondera iki kubona abantu bameze neza batagase basa neza ugasanga wowe mbere hariho n'abazana abagore ugasanga yarongoye cyangwa ugasanga uwo uzotaha abana yarujuje none wumva abagore nibyo baravuga ngo abagore bagiye mu mahanga barahinduka nibyo hariho abahindutse hariho abahindutse ku bw'ingeso mbi zabo bari basanzwe bafise n'abandi bahinduwe bivanye n'inyifato abagabo babo baberetse kuko muri iyi ndege bibaza ati nta wundi muntu dushira hamwe dufatanya ku urugo n'umugabo ukamwizera ukamukorera ibintu byose mhm, hari umudamu nzi w'umugenzi twabanye gutya nzi amaso mu yandi mm, yaraje mu mahanga yubaka inzu ya nyina wiwe yubaka inzu ya nabukwe na sebukwe ahejeje yubaka inzu yiwe azobamwo n'umugabo n'abana
wa mugabo hajya hageze ko agira atahe wa mugore hageze ko agira atahe aza yumva ngo yazanye umugore amaze gushikana umugore mu nzu bene wabo barahaguruka baja gutera induru uti ni gute ugira uhemukire umwene uwacu umuryango urahaguruka iwabo n'umugore n'iwabo n'umugabo ati ni gute ugenda guhemukira umuntu gutyo erega musaza wa mugore agira aravuga niwe baciye bamufata batwara mu gasho bamaze kumufunga wa mugabo agira ubwoba aravuga ati reka rero uyu mugore ndamukwepesha umugore yaciye agenda kumupangira aja kumupangira ahandi hantu agiye kumupangira urumva n'ubundi udufaranga wa mugore aguma akora arungika aho kudushira abana ahubwo atera aseha atwarahe kuri wa wundi wamuhabara urumva none nk'uyo by'ukuri wumva ataba yarakosheje n'abagabo no kwibaza bararaba ati mbega ni igiki cyatumye umugore ahinduka kandi natwe bw'abagore ku ruhande rwacu kuko ntibisaba yuko umuntu yoca ati ibanga cyangwa akamena ibanga niyo bishitse bikagenda gutyo umuntu aba akwiye kujya umutima amenye kuko abahemukiwe n'uwiwe akavuga ati nawe ntamukiwe n'uwanje reka nigire iki nigenga ubuntu ambana ntabaguciye amaboko reka nkubwire akantu kamwe uvuga ati reka ngume uranyumva nubwo utaraheza ariko urabandanya ego nta mwungu buri sato nibyo ibiba ku bagore biraba no ku bagabo mugabo none ugerageje kuraba abagore n'abagabo ni abahe bagira amakosa menshi ni ukuvuga ngo ni abahe abagore bari muri Saudiya n'abagabo bari mu Burundi ni abahe bahemuka ku rugero rwo hejuru gusumba abandi abari mu bihugu byo hanze muri bihugu by'abarabu barahemuka reka cyenda kubwira ubundi buryo rimwe na rimwe bakunze guhemukana wumve guhemuka ni akantu satani azana akadumbukizamo hagati y'umubano w'abantu babiri akandi kantu Daniel reka ndahakwereke umugore n'umugabo ntibakeneranira bose none shadani hariho umugore wiwe amaze kubona amuvuye iruhande akagenda mu mahanga adasubira no kunamubwira ati sheri bebi bizu urumva ngo twabwira none urukundo ruba ruhagaze umuntu akubwira iruhande hari abatabizi reka hari umuhareka none ubwa mbere batangura gute none umva reka nakubwire hariho abantu ibyo bintu batigeze babibamwo batazi ngo sheri ngo shushu ngo bizu batazi bya I love you abenshi baba barabaye mu mugisha barabizi rega benshi hariho abarugu dufate nk'abantu benshi dukunze kuyaga bamwe barabanyamugi nyene babaye mu gisagara naho batabari imvukira none kubera iki mwebwe mugezeyo muri Saudiya ahubwo muje mushaka ko babwira ngo sheri shushu ngo I love you kandi uzi yuko wamusize ari Matiyasi ibyo bintu atabyazi kubera ugeze kuri internet gusa ugatangira kubona bagutera imitoma ugashuha ukarurumba ugashumbira ati hari bambwiye ngo je ngo si size yanje ngo ntazi ngo kumpa keya ngize ndamubaza ndiko ndigana uko namunye bigira ngize ngo ndamubaza ati none wewe ushaka guhekeya gute aguha imitoma imeze gute ngo keya nyene ati none keya ni iki ngo keya ngo ntuyizi mbwira keya icyo aricyo ntabyazi gusa nibyo yumvise abantu bavuga mwe muce musimuka cyane namwe mugeze uyo mugabo ereka ariko sindiko nashikira abagabo n'abagabo naje ndaza kubavugaho kantu mugabo gusa abagore benshi bageze bace basirimuka ego ibyo biriho umugabo ikireka ndakwereke hariho umugabo ari mu gisagara cya Bujumbura atazi gusomana atazi kubwira umugore ngo sheri yambi basi bizu ndagukunda nkajewe nivukira hari aho Kanyaru hariya ku Kanyaru aho u Rwanda rutandukana n'u Burundi sinigeze mbona umuntu asoma uwundi ubu nkajewe wombwira ngo ngire ibyo bintu ngo byo gusoma nkabishobora karabaye none da reka ndakubwira
urubatse sibyo mm, urubatse mm, none ko wubatse mm. nawe reka kwigira ntuzenye urumva uhita ugira ngo cece uhita ugwako Ebana, hapo moto chini, hakuna vya none oya oya nukuri oya oya none bisaba nta bantu uzi n'uruhande bitwa babanza rudategura unajye, nta umutima bantu uzi bitwa babanza unajye. aya bijya byari bya kera bijya n'ibintu twahora twumva kera ngo bijya n'ibintu bya kera ubonye siko biba biri uramuraba mu maso ukamubwira ko umukumbuye ukamubwira ko ari mwiza Mhm. ukamubwira ko umwiyumvirira ukamusoma Ehe, ukamwegera ukamuganiriza n'umutima mwiza ugategura umutima n'umubiri ehe, mbere kubera hanyuma iki bagiye mu rusengero kugira wumve ijambo ry'Imana eh, ko ubanza kwicara ukitunganya ukisuganya aha, erega na rirya jambo ry'Imana rya hariya muri Afurika y'Epfo irifo ko uryakira wumva umerewe neza mu mubiri wumva uwitunganije bimeze neza niho rigira naho rishikira igisabisho. none rirya sengesho ufise inzigo oya ufise inzigo by'ukuri ayo masengesho aja hehe ufise inzigo ukaja gusenga ufise inzigo muri wewe Mm, ukasama n'ikiyiko ugakoza mu karya wumva inzigo wumva nyine uburakari mm. pe wumva wigirira apeti izo funguro Oya, byo birumvikana, indya zigira ibirungo. bisaba rero urumva abantu b'abagabo bamwe iyo arongoye Mm, umenga utujambo turyoshe twa tundi two kwitanaho gufata akanya ukaganiriza umukunzi ugafata umunsi ukamuganiriza umenga bihereye hajya nababo mm, bo barungitse abadamu babo mu mahanga mm, yewe umenga biba biheze nawe ikindi naca abagabo bibagira yuko nutazi urumva birasaba ko nimba mwari mufitaniye umubano bimeze neza kuko urinze umurungika biba bimeze neza n'ukuri burya ntiworungika umuntu byari bimeze nabi urazi yuko abo bimeze nabi atakwemerera mm, rero mu gihe ubu urinze umwizero ukamurungika gerageza umwami hafi mm, bishyitse ukaronka akariro muri telefone mubwire ati sheri ku kazi wiriwe gute wiriwe neza mu gatondo mubaze ati mwaramutse neza abana bara amahoro kajya akantu rero tujya tuntu bituma aguma yumva ati umugabo n'ukuri arankunda umugabo n'ukuri turihurije akumva ko umuri hafi mugabo uzosanga wowe kuri telefone akanenga itariki 70 uhemberwa ko avuga ngo sheri zana amafaranga ngo rega ngo ibibazo umugabo umwanya wose akamavuga ati apere yiwe ndabiza mbwira ibibazo gusa mm, ego nibyo bijya bibazo yagiwe kugira ngo arondere umuze murabikemura murondere uburyo mubaho neza ariko n'ukuri hariho nabo nyene hariho aho basamara ugasanga rero wa mugore hakaca haza nk'agahungu kishyuye nikaca kamushyira muri wa mutoma nyene mhm. ugaca usanga umugore yiyibagiye Nuko mugenda. ikindi gihe mubwira Ariko ubwo butumwa utanga, umviriza ubu butumwa uriko uratanga burakomeye, ntugire ngo ndiko ndagupinga, aho uriko uratanga ubutumwa bwa kuri gusa, uriko uha ubutumwa abagabo ubabwira icyo bokora kugira ngo abagore ntibabacike. niba urumva aho nyine reka ndakwereke iyindi nyungu burya iyindi nyungu reka abagabo ndayibabwire Mm, mwabagabo mwe muba mwararungitse abantu mu mahanga mm, mukuru ujya muntu musengere gerageza umusengere icambere kandi umwereke umutima w'urukundo urumva kubera iki novuga ko ari oro Dani uraza abagore benshi bicaye basokoza inzara basokoza imishatsi basiga inzara ubona babwira ati shira akameza hajya mu gisagara kwibarabara bacuruze n'ivoka canke udutomati bikabananira ariko ibaze umuntu avuga ati jewe ndahevye ubuzima bwanje nyamba nzopfa nzokira naye ndagutafuta maisha uyu muntu mbere ameze gutyo uyu muntu aba ari intwari ni mupambanaje uyu muntu rero umufise mwiyegereze naho yogira amakosa hanura buke ukubite muga ntukubite ahica uhanura ubembereze kumbura azibona amakosa avuga ati yo
kubera uyu mugabo ambwije ukuri kandi ikindi naco uburyo baba barungitse ry'amahera baba barungitse nibayakoreshe neza. Hari abagabo nzi bayakoresheje neza uyu munsi baba mu ngo zabo, uyu munsi ntibigipanze. Uyu munsi usanga anigana n'ayarya gusa avuga ati jewe ndadandaza hama ndondera utwo abana bafungura, ndondera amahera y'amashuri y'abana. Hariho abadamu benshi bari mu bihugu by'Abarabu pe ingo zabo zimeze neza, n'abandi byakwanjaraye kubera iki? Umugore yabaye igipfu, umugabo nawe acaba igipfu. Kandi ikindi naco abantu bari mu mahanga n'abo bagabo nyene babarungitse, hakwiye kwama higanje imbabazi. Daniel, hari igihe uzovugisha umuntu ari mu mahanga akakwishura nabi ibishavu, none wamubona ku matiktok ntari gihe tugenda tugabaragurika twaraka ukamenga twasaze kandi atanitabi tunywa atanurumogi tunywa. Hari igihe uba wuzuye stress, kumbure haje umukecuru ngaha akakucira akakwimyoza akagusuzugura kandi wari ufise urugo rwawe, mu rugo rwawe wari wubashwe, ukaca usanga ibishavu vyose ugiye kubihereza muri tiktok. Rero bisaba yuko icya mbere bashire imbabazi imbere. Burya buri kintu cose, amafuti yoba, ingorane zoba n'ukuri hagati y'abubakanye, ariko imbabazi, nimba hari imbabazi ukavuga ati naha mbabaje reka ndamubabarire kugira iki mwebwe mwiyubakire. Ikindi naco abagore benshi n'aba badamu benshi ubona ngo barahevye abagabo ngo bifataniye n'abasore, babe hange. Waraduhanuye impanuro ivuga ngo ambara ikirato kibakwiriye, ubwo impanuro je narayikunze kubera ko hariho igihe n'ukuri uba uri umudamu ugasanga uri umugore waravyaye pe. Hariho n'abashiki no mu mahanga ukaca ubona nyene hewe kakwera ibintu byose bisubiye ku iritime nziza, ku murongo kabisa. Hamwe uvuga ati ujya muntu avyaye gatatu canke avyaye umva. Hari igihe uza dufate nk'akarorero ugasanga uje uri umumama w'abana, ngira ngo wifitiye imvi nk'uko iwanje, ukaza nyine umeze nabi, ibintu byarataye inzira hirya no hino, ugasanga ni mama ni bebe, umugabo wegera ino maze kurya utwo tuntu ukavyibuha ukamererwa neza, ugatangura kwambara agahuzu kakakwegera, ukaca ubona tu rero umusore twokwirana. Ariko babe hange kandi babe maso, kandi ibintu biriko biraba ku bandi bantu nibyo biba bikwiye twebwe mbere bigahindukira bikatwigisha. Je ikintu novuga, nimba ari umuntu yuriye indege avuga ati by'ukuri ndafise umugabo mu nzu, ni ukuri naho hoba harabaye amakosa gute bosabana imbabazi bakisubiza hamwe, kuko nta wundi mugabo agukunda canke akurerera uzopfa urose asumba ujya muba mwaravyaranye abana. ndaguhaye amashi menshi cyane. Uwo wundi abaje mwo kimwe haba harimwo n'izindi nyungu azanye. Ikindi naco tutibagira sha Daniel, akindi naco tutibagira, wibuke ko hari abaje barahukanye haheze imyaka n'imyaka, barahukanye baratandukanye, abandi arabapfakaza, abandi bavyariye muhira. N'uyo muce wibuke kuri ino nabo mw'uwo muce irifo ko nabo nyene bagira iki, babanza bagapabanira abande b'abana bavyaye imbere na mbere. N'imiburi uvuze ati ndagiye kuraba uwo dusarana, uwo dufatangana twubaka urugo, nyamba wumva nyene ati ni ukubaka uwiravye imyaka, raba nyene umuntu mukwiranye nkune, kandi wa wundi adafise inyungu akuronderako, ari wa wundi avuga ati by'ukuri twubake, wa wundi atazoza kuvuga ngo ubu ibintu birateye isoni. Daniel, usanga umugabo n'ukuri umuhungu, ugasanga umuhungu aba mu nzu y'umukobwa, biba biteye isoni cyane kandi birakura ko agateka. Ibaza ico cyubahiro uzogikuraho uba mu nzu y'umukobwa by'ukuri. Kandi ikindi naco je nohanura abakobwa canke abo bagore bemera ko abakobwa urumva ku mugabo muba musanzwe mwari mubana, nta kibazo ko yoba mw'iyo nzu warondeye. No kuri wa wundi wowe uvuze ati tugomba gusubira hamwe
twiyuzuze turere abana n'uyo nta kibazo, mm, ariko umusore cyangwa umuntu ari hagitangura kugutereta numva ni ubwa mbere mm. mugabo akaca aza wowe akaba ku mukobwa, ni ukuri ibyo bintu birashisha birabishe, benshi barakunda kugiharira ko ngo none mwe ngo ko tubazana ngo mukenye ngo tukabazana ngo mugabo mudakunda mwe ko mu none rega umukobwa ntarongora ahubwo umuhungu niwe arongora. Mm. Yego Bijya mugabo bintu rero birabangamye n'ibihurihuri tuma mugenda gupanga cyangwa uvuga ati reka umugabo arondera uku nanjye nce ngaha mwitsingazingira akazu kanyu, mugabo kuja kugenda uri umwana w'umuhungu ukaca uja kurongorwa ku mukobwa, ivyo bintu byageze ahandi hantu, mbere je nibaza ko menga uvuze bigaragaza isura nziza pe. uvuze ko haraho navuze ngo zamwambara ikirato kibakwiriye, hagira icyo nashatse kuvuga none. Ubusanzwe hajya nabisobanuye kandi maze gukora video nyinshi mvuga mu iryo jambo, za wambara nimero zigukwiriye wowe mugore uri muri Arabia. Kubera iki? Ico ndaguhebuje coco nkuko bivuze ni uko umusore ari mu Burundi canke ari hanze y'u Burundi atazokubwira ngo aragukunda kandi uri umugore we wari umusore agukunda koko. Sha umva, ndakurahiye n'abagukunda aba ariko araprofita ico kintu ufise, aravuga ati ubu Burundi burakenye, nzubaka inzu gute, reka ndamuhende tubane tugire mariage, hanyuma tuvange ubutunzi umutungo, ninamuhimba nzoca tugira divorce tugabure. Wa mutune kubagira muca mugabura vya bintu vyawe, niyo mutobigabura agukubisa inda imwe zibiri, umwana wiwe abazi yuko afise nyina afise inzu, aba mugo rupango vyase bikunze. Hariho nuwo nigeze kumva ngo yaciye amwice asigara mu vyiwe, uravyumva? baze baraba amaso kw'ivyo bintu, baza bavuga ngo vyagenze uku, ngo umuntu yatashe ngo vyaciye bigenda uku, ngo yapfuye vyagenze uko, babe maso. Abandi nabo baraguhenda wowe ugataha, wagera mu Burundi urumva agaca gupanga mukaba muri iyo nzu, haheze iminsi agupanga mukahagurisha ngo mugura ahandi, akagerageza kujya amafaranga n'imodoka baguze akayipakiramwo inkumi, kuko nawe ari umusore we nawe uri umukecuru. Menya neza iki kintu mw'abantu, igituma mvuga ati ambara ibirato bibakwiriye, wewe umukuye hehe? Ni umusore nawe arafise abagenzi, sivyo? Wowe uri umukecuru none aca kwihebera bana bigana. Kuko hari n'ikindi kintu ubajije umugore ari muri Arabia ngo gute, ni sawa none kuvuga ko ujya mugabo wamuhevye naguhakeya, none wararose uwundi ngo ndamufise, ngo ari hehe? Ngo ari kuri kaminuza, ntazi no kwandika izina ryiwe, urumva? Ari kuri kaminuza, none we wageze mu wakangahe? None ngo jese nize, ngo mugabo ngo ndi guca amahera, ngo amahera arivugira. Koma musosi, wewe ariko araguhenda niwataha, urumva? Iyo note ukagira biganye nabo azovuga igifaransa akacumva n'icongereza akamwishura neza. umva sha, wowe wicaye hajya muhira muriko murarya, agaca yitaba telefone akivugira English, cyangwa akavuga igifaransa kimwe gikosoye neza, akavuga ati ndi kumwe na wa mushenzi ngaha turiko turarya, ntamaze kumenya kuri ikijuju utavyuzi, turiko turarya turindira ejo tuzohurira hahandi ti mukunzi wanje, akabivuga ntanavuge chérie baby vya bindi wumva, no akavuga ike akabiterateranya ati mukunzi wanje mu majambo ahanitse amwe utazopfa wumvise. Mu gitondo akagenda akihurira n'idemo yiwe akaganira ati aterega hajya ndi ku kazi ntugire ikibazo, wewe mukabana arihirinze ubundi mukobwa, urumva? Bikazorangira muvanye. Ni bangahe babana bakagumana muri iyo nzira? Ni bake cyane n'ukuri kw'Imana. Nta kiganiro nakoze ngaho mu minsi iheze, wa wundi umwe yataha agaca akabana n'umupasiteri, ukwezi kumwe agaca agira divorce. Bijya bintu birabaho? Bijya birabaho? Yewe bajya ndabaza, ariko ikindi naco wibuke ko ujya mukobwa bari baramuhanuye yanka kubyumva. None hari uhanura kunsumba ngaha sindahanura, akababwira ati ambara ibirato bibakwiye. None yaja ku mugabo we bahoranye yari kubiye, mbe kubera iki nkuko wabivuze kubera iki batiyumvira ngo bagirire ikigongwe abagabo bahoranye? Erega umugabo murashobora kumujyana
kubera umubabaza uri wicaye abona utari w'agaciro mugo umaze kuja guca amafaranga nawe agaca guha agaciro niyo mama waramujyana kera agaca kubaha mukabana neza kuko nawe abona ko nawe ufise icyo umaze Mm. eh mu eh bisanzwe reka ndakubwire mm, mm, umugabo jewe atantaye ngo antane n'inzu eh ngo agende kurongora uwundi mugore mm, ntabwo nokwigera ndamurekura atampivye pe emwe twoguma anako kubera ko sinokwigera ndamuheba atampivye mugabo ikindi naco wibuke ko umugabo iyo aguhevye akaca aja kurongora uwundi mugore sha Daniel ntiwoca ugenda kumufukamira ngo ni kubera ugeze mu mahanga yaragutaye ngo garuka mugabo wanje dusubirane kubera iki umuhamagaye yamaze kumva ko wamaze kurira indege uri guca amafaranga urazi ko yoza ariruka akajambo waravuze ka mbere ko kutohera umugabo nenda guhaye imitima menshi ndaguha imitima kuvuze neza mugabo uciye ibinyamwo none kubabarira bisiguriye kubabarira bisiguriye reka ku binyamwo waravuze neza nta ku binyamwo waravuze neza umuntu mwarakura mwarajyamitse ariko twahereye ko ku mbabazi twahereye ko ku kintu cyo kuvuga ngo kubabarira sibyo kubabarira umuntu umugore azi yuko yuriye indege abana n'umugabo sibyo hama bigashikashitse mu mahanga bikajagara umugore akajagara cyangwa umugabo akajagara ngo kwisubiza hamwe ukavuga ati ni kuri sheri wanje tubabarirane hama dusubirane turera abana umva none umbaye kure mba naguhaye akantu ariko nanjye ngira ndakubaze ikibazo nk'ubu dufate nduriye indege ndayuriye haheze imyaka 3 naho yoba ari umwaka umwe cyangwa imyaka 2 twaratandukanye n'umugabo yaragiye nko kurongora uwundi mugore jewe nkacangirirwa ubuntu nkaronka umuntu asova nkaronka umuntu afasha akanyumvira ikigongo cy'abana afite akavuga ati rero reka ndakurungike ndagufashe uronka agapasiporo uje kurondera ubuzima mbega maze kuronka noca ngenda kuhiga diririri wa muntu ngo ngwino ugaruke ngo tubabariranire ave kuri wa mugore mbe kumukura kuri wa mugore ndakwishure inshuti y'ukuri uyibonera mu magorwa ujya muntu yakwanduye ujya yaragutaye ujya jewe ndanashigikira abantu baheba abagabo nk'abo ndanakubwiza ukuri wewe umuntu aguhevye mu ngorane urumva ku busanzwe wewe hajya gutanya abana kandi amushuba ko umugabo n'umugore mu Burundi batanganya kurondera amafaranga no kurondera ubuzima aba yagutaye kubera yuko wewe yifise akaja kurongora uwundi ivyo ataguha abiha uwundi rero ugize imana ukaronka umuntu agutora mwizo ngorane kubera iki wogaruka gutora uriya mucafu oya ujya ntutora hariho n'abandi badamu rero atarihiwe agapasiporo n'umuntu w'umugabo canke yomubera fiance yagiriwe ubuntu na bofre wiwe canke abagenzi atanazi canke abandi bapapa dufate ugasanga hari ugize akagongo akavuga ati reka ndagufashe ataniyindi nyungu we wakwiteze ko muga akavuga ati niwageraho ukagirirwa ubuntu uzonsubiza twa dufaranga tw'agapasiporo rero nk'uyo aca apambana na hariya maisha yiwe n'abana biwe akagerageza nawe nyene mugakirinda ntagire iki ntazogwe mu rudubi kuko benshi hari igihe baza akakubwira ngo nzoguhoza amarira nzogufasha kurera abana uburyo yarakubabaje ariko jewe sikomeze ntandukanye n'abandi umuntu akirinda ivyo bintu by'ibishobisho kubera iki nujya aba yaragutanya abana ayo majambo yarigeze kuyavuga nujya aba yarabivuze ivyo byose mugabo akabirengako ijambo nemera ni rimwe mu bintu vyo kubana nta gahato karimwo uravyumva umuntu wese akurikiye kino kiganiro nubwo turiko turahanura nimba wumva bitazamwo ntucuhata ngo nuko twabivuze muri make ikintu bita kubana nk'umugore n'umugore forever canke ubuzima bwawe bwose utumvikana n'umuntu utamukunda utamwiyumvamwo nukuri ahubwo niyo ntuzurindire kuja muri Arabiya niyo mama banamuhira ukabona ntibibaho ukumva ntibicamwo uwo muntu n'ukuri muravana kuko
hari igihe mutanavana mukicana. Eh, urabona ikindi kintu naco gikomeye je nobwira abantu bose b'abadamu yaba ari abasingomada canke abadamu bubatse canke abimirije kuzokubaka b'abakobwa. Mm, Urabona n'ikindi kintu nobabwira jewe gadani, ikintu mm, nabonye mm, uri mu rukundo n'umuntu ni nka kurya dufate n'abarya babana bose aka kantu baze kukumva mm, mu gihe wowe uzipima mm, ukumva muri wewe mm, dufatiye basi reka dufatire ko abanyene bari mu bihugu by'abara b'abakobwa nibo mm, urabona iyo bamaze kuronka utuntu na dukenya hari igihe ibintu nyene bibazarukana ibintu bigahinduka sawa mm. mu gihe Wagira ngo rero uzoba muri n'abazungu, mu ngo n'abazungu rukundo baba bavyutse. mu gihe rero uzobona uri mu rukundo n'umuhungu Mm, ukabona ujya muhungu muri wowe muri ko mutegurana by'ukuri ikintu cyo kuvuga ku bana mu gihe mm, uzipima ukumva muri wowe ntimwubaha canke mm, ntimukunda mm, canke wumva atokubwira ijambo basi ngo ufukame gutyo ubunde pe mm, uragomba urwo rukundo uwocuba naruhagarika ukaruvamwo mm, kubera ko nta mm, mugabo n'umwe ku iyi si naho yoba ari akamuga naho yoba akenyewe uri umugore naho wowe ufise ibintu bingana gute mm. nta mugabo aza akunda akagaye k'umusuzugura uri umuntu w'umugore ntashobora. Hari abambwiye ngo jewe ngo ndavye ukuntu umugabo wanje yasuzuguye ngo ubu nanje nyarampagaze ngo maze kubaka inzu Mm. ngo narayujuje Yes. ngo ubu nanje ku mafaranga yanje ngo umugabo ngo azemera ndamurongore ngo mvuge ngo ngaburire ngo yase Mm. ngo camvira mu nzu. Urumva ibi bimaze kwibwirwa n'abantu benshi barenga umwe kandi ndazi baraza kunyumva mu kiganiro. Ibi ubimbwiye ndinumira Uyo ariko rero nkakumviriza mvuga ati wowe nimba umeze gutyo urabona wewe vrema ku mutima hari Mm. n'abana bibwira ati wewe ntuzubaka ako ni ka karengwe uyu wewe ni ntazubaka ego azokwama aronka abamwongerereza igitigiri c'abana bamuvyara ko bagenda bamuvyara ko urakoze bagenda ego ahubwo tumuhaye masarama ya nyuma kuko rizorangira banamuhongoye ariko umugabo ubona amugaye akagutwanga n'amakofi ugasanga araguhindukije umusaya ukaja ugenda uri make bamwe cane gose cane gose canke kwica agashaka gukora impimba yeee ego aha Mm, rero ni ukuvuga yuko nimba ari umuhungu ariko arakoresha pe mm, mm, utamuravye ngo ari mu Burundi ngo ari hehe ngo ameze gute ameze gute mm, sha gerageza umwubahe uwumve ati by'ukuri uyu muntu nzomwubaha ndamukunde ndamusonere kandi ikindi nubahe n'umuryango wiwe mm. kubera mu gihe azoza yivyinira ngo jewe siniyubakiye ngo inzu yawe iyo nzu boyigutanamwo canke iyo nzu bakazoza bakaguma bakuvyaragurako ukaca birangira wiswe maraya. Hariho abantu batazi iki kintu uvuze ko ari ikintu gikomeye cyane ntubona umunezero ubaho wa mbere ni umugore n'umugabo jewe ndi mu bihugu biteye imbere urumva ndamaze kubona iyo uri ahantu habaye ahantu heza uri umugore udafise umugabo nta munezero wigera ugira uri umugabo udafise umugore naho nyene nta munezero wigera ugira kubera iki mbo abagabo batandukanye bo n'abagore na gatoya abagabo bose bashobora no gusambana mugabo umugore baramusambanya kandi basambanywa na benshi kandi abo bantu baza kwinjira kuri umugore bitandukanye n'umugabo agenda akavuga ati ubu ndavumbutse ubu ndagiye urumva uwo akagira akamenya n'ukuntu yigerera rero ariko muri rusange reka mvuge muri bose wa munezero ko navuga mu bihugu byo hanze cyane cyane burya namwe muri hanze umunezero mvuga namwe murabona mwabo bantu bari ngaho niko gusaba baho umenga ntibahukana cyane ubundi uriyuga hagura umugore bahukanira indamu mu nzu kandi abagore bino ntibazi no gufata abagabo babo neza dani yego ndabizi reka mbanze mvuge mpeze hariho n'ibyo ntazi urabivuga hariho ikintu bita urumva hariho ikintu bita umunezero ku mugore uriye ugahaga urumva ukaba ufise impuzu wambara ukaba ufise amafaranga kuri konti ukaba ufise abana niba utabafise haba hasigaye ikintu kimwe gusa kijya kintu utakirose no gusarurasara ntushobora kunezerwa wamana imyabyi wama wumva yuko utamerewe neza ukeneye ugahura n'umuntu mubonana agaca agenda ugasigara we wenyene urumva
itara ryakoroka ryo mu nzu hamwe udashobora umuswenge gushika ukarondera uza kuri gushiriramwo urumva yagutwenga. gusa ibyo uvuze nibyo kubera ko ufise umugabo by'ukuri mwiganirira mwihuriza naho murarira ikijumbo ariko mwihuriza mwaganiriye rirya jambo neza yani uratagata naho woba wonze wabura akazingo n'ukuri usanga ufise agatima keza Cane agatima gose. karaba keza ukumva ugenda hewe niyo uriko urasonga ubugari honyene uzi uti ndafise mutamaze zo kubusangira ugusonga uririmba ati yangiriye neza abandi bakibaza ngo n'amashimwe yo mu rushengero ariko uravuga kumbe uri kubwira Imana ati ndagushima ko wampaye umugabo Cane gose. Cane gose. Cane gose kabisa. rero umugabo rero kumugira ni vyiza kandi biraryoshe ni agateka umugabo uramba arakwiye guhagarara ako gateka kiwe kandi natwebwe ku ruhande rw'abagore twubaha ako gateka k'abagabo rero iki gihe agateka k'abagabo twebwe turiko turagashyira hasi twebwe abagore Yego. hamwe na hamwe tugenda tugashyira hasi mugabo burya umugabo ni umugabo twebwe nangeze gusoma ahantu havuga ngo mu gitigiri ngo twebwe abakobwa ntibajamwo mugabo haba ngo twe twaharurirwa mu bagabo ni ukuvuga ko baharura abagabo twebwe abakobwa ntitwari turimo rero agaciro k'umugabo kazamaho ibihe byose agomba abumugaye agomba ngira ngo abasa gute umugabo yama ari umugabo kuko ameze nk'igiti cy'umwumbati urabona iyo ugikokoye ukagiterera hariya ngo uragishibuye iyo haje umuvu ukagihitana umuvu bisobanura bijya bibazo byose bagenda bahura nabyo amazi hari igihe agita ku nkengera kikongera kikama yego vraiment ariko twebwe urabona rimwe na rimwe abantu b'abagore twebwe turemwe mu kintu cy'ikinyantege nkete hariho igihe n'umugore aho ura n'ikibazo aho nyene ico kibazo kikanamurangiza canke kikamufutanya kikamwicarika atari Imana yongeye kumuhagurutsa aho hantu kugira have usanga ari ibibazo ugasanga agiye guhagurutswa n'umuntu yitwa umugabo babandi dusuzugura ejo hariho umuntu nigeze ku ejo hariho umuntu andungikira akavideo ndaguciremwo andungikira akavideo k'umugore w'u Rwanda yavuze ngo umugabo umuhungu niyagutereta hanyuma aguterese uri umukobwa urumva uriko uranyumva neza yereka abwira abahungu nibatereta murantu kwanza navuze nabi nibatereta umukobwa akanka uzumureke wigire urabyumva niba mutereta wumva umukunda uzumvira ati ariko nagukunda ndashaka ko tubana mbwira ibyo ushaka byose ndabikora singomba ko dukora ubusambanyi ndagukunda ngomba tubane niba mutereta kanka uzoca wigira uzumutega inyuma y'imyaka 5 uzosanga ukiri umusore nawe yashaje neza cyane yongera ko ngo umugabo ntasaza urumva yongeye ko ngo umugabo ntasaza none nta batama bafise imyaka 60 birirwa bitwariye abakobwa b'imyaka 20 of course cyane gose rero dukwiye gutahura agaciro canke agaciro k'abagabo pe turakwiye kugatahura ariko nabo nyene bakumva karya agaciro kabo bakakumva kubera ko bakareka kugaragaza ikintu citwa ubunyantege nke imbere y'abagore bakareka kuza bagaragaza ubunyantege nke kubera ubu hariho ibintu bagira ukaca usanga pe bitumye umuntu akubona nk'umunyantege nke nk'umuntu urashaka kumusaba urukundo wowe uri umuntu w'umuhungu ukajya kuresha nk'umukobwa cyangwa uri umuntu usinzi yandi uri single papa ukajya kuresha umuntu kubera yase ukaca uja ngaho ukamuririra igihugu cyuzuye abakobwa cyuzuye abagore ukarira nk'umusore ugatemba urukundo nje kwiyahura kandi iminsi yose hari abakobwa benshi none ko umuntu akunda umuntu umwe erega hajya pay attention
niba wabona umuntu burya kugira ngo uronke umuntu agukunda biragoye urumva. Urazi ko hari abantu bubaka biba barinda bigoye bagirana kuko mariage bakanubaka ariko bakarongora batarakunda umuntu, ubona ko asukiye bariyahura urwo rukundo nyene, bahanura ntibaze basubire kwiyahura. Mugabo je ndazi ko urukundo rubaho, je vraiment ntibiranshikira, mugabo ndazi ko bibaho. ego urukundo nivyo urukundo rurabaho ruriho kandi rurabaho muga nimba umuntu agukunze kubera ikindi naco reka mvuga iki aka kantu gatonya gafasha abantu twebwe abantu b'abakobwa si twebwe twihitiramwo abo tuzobana, si twebwe dukunda abo tuzobana, ahubwo bobo babandi tuzobana ari igitsina gabo canke hungu nico kimwe, niwaza akicagurira uwo bazobana muyazi ukumva murahuje nta kibazo mukabikomeza. Rero abakobwa ingorane ikintu kitwica twebwe twama dusanga turiko turagonga ku mahwa tuyigonga kw'ipoto. Ugenda ku muntu wewe wumva ukunda kandi ujya nawe ukunda afise uwundi aba yikundiye, ako kantu ugasanga uriko uramwirengagiza. ako kantu gasubiremo bakumve, gasubiremo bakumve we, gasubiremo sha, gasubiremo. Abakobwa benshi abantu benshi bashaka kuba rimwe na rimwe bahitamwo abo bikundira fatiye ku gitsina gore canke kobwa, bashaka kwihitiramwo abo babana aho botekereje b'abagabo canke b'abasore akaba aribo baza bakihitiramwo uwo babana. Iyo rero twebwe twihitiyemwo duhitamwo ikintu kitadukunda, ari hamwe bavuga ngo kugwa ku mahwa canke kugwa kuri songoye. Urakoze cyane. Ubundi ho twebwe si twebwe dukunda, twebwe baraza akagukunda nawe mwayaza ukumva mubihurije hamwe ukavuga ati ndemeye, kubera ko niwaja guhitamo kubana n'uwo wewe uri umukobwa ukunda nyene wumva ati nije namwikundiye, uzosanga afise uwundi yikundira. Vyakabaye vyiza urindiriye umugabo bagukundira umukobwa akaba ariwe mwumvikana mukazibanira kuko yagukunze. Burya hariho abahungu bakunze, ubona ko tuvuga ngo abahungu benshi ngo hari igihe ngo aza akagukunda ngo ugasanga ngo arondera ibindi bintu, ariko je nagiye mbona hariho abandi bahungu bitahuye azi kurondera ubuzima ico arico, avuga ati jewe shaka uwo twumvikana tugahigana ubuzima, ukabona ko umuhungu ari serious akavuga ati jewe nimba ufise ako kana kamwe aho yoba ari tubira, akavuga ati nta kibazo rondera pambana n'ubuzima nanje ndiko ndapambana. Umuhungu washaka akakwereka n'ibikorwa, akakwereka ati ndiko nkora uku, ndiko ndabigenza uku, washaka n'ibintu by'iwawe uri umukobwa ntabitamaninge ntavyiyumvire ko wewe umuhungu ukabona aguma arondera kugira ngo ejo muze mugire ubuzima bwiza, akagutwara mbere wanamubwira ati jewe uti ndifuza ko twovanga nk'agatahe canke ati dukora ibintu, akakubwira ati oya ndihagije pe. Abo bahungu barahari, gusa bari muri babandi twebwe twanka, bamwe twirirwa twitwa ngo nimbwa, bamwe twitwa ngo nimbihimbiri, urumva umwe uzibonera mu kikoti, umwe uzibonera ngo ni kubera atipostinga, umwe azibonera ngo yambaye ibisanzwe. Barya abantu babitse ubutunzi bukomeye, ahubwo twebwe satani yaraje aduhuma amaso atwereka bamwe bambaye amapoketi, atwereka bamwe bambaye amasaha arenze, atwereka bamwe bapostinga imiduga ubona akarato keza. Mbega ikindi naco ndabakebure, hariho ibihugu ntadondaguye bibiri nzi, ibyo bihugu kugira ngo utore imodoka yaho utanga amahera makenya, urumva ni nko gukota, ugakotesha imodoka ukaca wirigura zunguruka wirigura ry'ikirori, ugasanga mbere n'umukobwa waho mw'ico gihugu akubwira ati tunywa inzoga iyi kandi wambara uku. Wa muntu rero usanze yipostinze akaza kubona ngo uri muri Saudiya canke uri Gomani canke hehe, akaza akubwira ati jewe ndi uyu ndarose umugabo ngo afise ikimodoka ngo ni umubose, urumva? Yes, bareke ivyo bintu barekeraho. Buriya umuntu afise ikintu ntiyiyerekana, ntashobora kwiyerekana.
nkabona kunganira ikindi ibyo kintu bivuga kimwe. rero abakobwa benshi cyangwa n'abadamu benshi Mm. bariko bararaba ngo umuhungu ngo ararenze ngo afise igikiriza abantu ngo nzokibona yateruye numve ngo yateruye kiri ku mutima zururutse urumva warabyumvise mu kiganiro nagize ngaha uwitwa Chantal yaravuze ngo reka 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 ngo mugabo ngo tuvuze tuvugisha ukuri vinwa ngo ujya ngo nawe ngo tuvugishe ukuri ngo uri umugore ukabona ngo umusore nk'ujya wakwemere ko muzojya baramwishuka ubwo wowe mwimi ibyo ufise ukibagira yuko ntibakangwe n'igikiriza reka reka ntibakangwe n'igikiriza nje nobabwira ati bantu b'Imana ntimukangwe n'igikiriza kubera iki umuhungu arashobora kuba ari igikiriza ari ikigangi yateruye ibyuma jewe hariho n'abirirwa bambwira ati nta demu tumenyera ngahonya tumureshe hama twiyubakanire canke twirondere ubuzima ariko bene uyo ukamubaza ati none umaze kwipanga gute ufise gute umaze kwipanga gute wapi ngo je urumva nyene ngo wapi ugasanga ni umuntu nyene yikorera utuntu twiwe canke ararizamu canke agendanira ba bandi bavuga ngo n'abasitari ndamubwira ati oya reka si uko baturya rero abagore benshi cyangwa n'abo bakobwa bagomba kubaka bahagarike kuraba ngo umuhungu ngo ni gangi ngo aragangutse ngo afise igikiriza kinini ngo je ngo kirya gikiriza ngo ni nakigwamo waha ngo ni buraya acavuga ati hageze azonterura nk'akanyoni ibyo bintu ntibikabakange ntibikabashitura ibyo bintu kubera iki ujya afise igikiriza kinini yateruye ibyuma arashobora gusumbwa na wa muhungu yirirwa arikorera umuzigo hajya kwa Siyoni kubera iki aryayo yabiri yakuya ariko ujya aterura ibyuma guma mu byuma hari igihe benshi usanga ari abantu nyene biniga babitwa maniga nyene yicariye ngaho yo mwisi bajya ntibubaka umuntu yatuye n'igishati yaguriwe na nyina ukaca uja ngaho ngwasha unarose umugabo hariho umuntu wenyine ushobora gupresenta ukerekana ati ehe wabonye tunisheri wanje wamuraba uwo musheri wiwe akweretse ukaraba n'ifoto yiwe n'ukwasa akavuga ati sha wewe kwera uyu muntu samwambara ibirato bibakwiye narakavuze ako kantu ibintu birenze ako Daniel hari umuntu ashobora gupostinga tisheri wiwe akakwereka ati nguyu sheri wanje akakwereka wamuraba asanga n'umuhungu ikura ameze neza ikura atazi ubuzima bugoye atazi ibintu byo gukacaka n'ukuri yakuriye mu buzima bwiza bumeze neza yewe ukaca usanga uwumukweretse ni bene twebwe twikuririye hariya ruguru iwacu mu bitoki wiyumvira bwabo ubuzima twakuriyemo twavukiyemo wowe nzoza ndagutumira mu biganiro urumva umviriza wowe uzoza uraza kenshi ubabwire bazoteba bumve uzobahanura ntibikwiye ko urukundo ruriho ariko nubwo rwoba ruhari tugire ubwenge twambare ibirato bidukwiye abarufise ntibajya bariko barasuzugura urakoze cyane urahari ntubona ko bavuga ngo abaganga banga umudamu ngo amaze kubyara nimba uri umugore woba warabyaye ugomba ugire abana 4 canke 3 canke bangahe mu gihe wisonera mu gihe ukunda umuryango mu gihe uri umuntu ufise ibitekerezo bizima ufise ubwonko bukora neza nta muntu n'umwe atokwifuza kubana n'uwo muntu nta n'umwe hari uri ikintu cy'isi hari indi nama usambana aho uciye hose ugenda ahantu hose ugenda usambana ugenda uraborega urara mu bubari uhindagura amahoteli ni ukuri nta mugabo wo kuri uwo pfurose hariho inama n'abagira ntawe woroha ko hari inama n'abagira mbere banashaka tuko twerekeza ku musozi w'ikiganiro mu kanya mugabo nta cyumwanya uracyahari ariko reka nkubwire inama n'abagira abakobwa n'abagore inama n'ababwira ati uri muri Arabiya wagiye guca amafaranga biroroshe kuronka umugabo wipfuza n'uwo kuri kaminuza bajya mushaka bagera abandi babaza ngo uramufise ngo ari hehe ngo yiga kuri kaminuza utazi no kwandika izina ryawe nimba utazi kwandika izina ryawe rero ukabushaka umugabo kuri kaminuza reka ndakugira inama ukuntu uzomuronka uranyumva korera amahera yawe uyashire kuri konte
uyagire bloke uyabike mm, uzurinde utaha uyafise mm, ari mm, ayiwawe utashe canke nimba waraguze pariseri mm, ukayigura canke iso nta ngorane uyubake wubakemwo inzu nziza mm, uyiyandikeko mm, urumva mm, uyiyandikeko uce uyugara neza uce wicara uce mhm, urondera umugabo wose mm, ukeneye muce musezerana mugo musezerane ko mm, mudacanze ubutunzi ariko ufite umugambi wo kubaka ati ntiducanze ubutunzi je turabana mugabo ntiducanze mm. ntiducanze ubutunzi Agashitanga ubutunzi. eh Mm. umugabo wese Ikindi wipfuza niyo zoba reka mbanze mpeze umugabo wese mhm, wipfuza niyo zoba ari mm, uwamaze kaminuza niyo zoba ari ukora muri ministeri imeze gute uzomuronka kubera ko mm. diplome yawe nawe nimba utanize nijya nzu nijya parisera wanditseko iri ku mazina yawe Ego, azoza kuko nawe nubwo neza cyane. yize azoronka mituweli aronke Mm, n'akazi ahembwe intisha ntikize ahitemwo kuza kuba mu nzu yawe akugaburire aba mu nzu yawe nimwagira mariage canke nimwabana n'igihe ukavuga ati umugabo ni muzima niwo mutungo mu bucanje kuko burya nk'imyaka 5 mm. 10 ibikwiye muvyaranye gatatu kubona ko umugabo muzosazana uheze umwandike ko musangira ubutunzi Ego, niyo nama mm, niyo nama mm. yego Iyo nama ni nziza cyane, iyo nama ni nziza cyane, ni mm. nziza cyane rwose kandi turakwiye nyine umuntu akaza agira ubwenge kubera ko Mm. Mm. bareke kuraba amarangamutima areke kubatwara ahantu atariho kandi mu kibanza kitarico. Mm. cyane rwose Umuntu arakwiye kuza ashira ubwenge ku gihe kubera ko ikindi naco hariho nk'umuntu usanga vrema ari Mm. umwana kuri wewe uri umukobwa ugasanga ni umwana Mm. ukavuga ati no ni umwana kweri ugasanga angana n'ifura yawe n'ukuri Mm. nukuri hari ikintu barakwiye kandi ikindi naco hari ikindi kintu abakobwa badakunze kuraba Mm. kubera iki abakobwa benshi badakunze kuraba ati mbega uyu Mm. muhungu Mm. akora uduki mu gihe nitwamara kubana ntakiri mw'aya mahanga ku buryo bwaho azotunga urugo ako kantu nako niko kuko utashe birahinduka akaraba kubera birahinduka burya mu mahanga umaze gusohoka mu mahanga haba hageze kuzotungwa urumva ni nk'aho bavuga ngo inyuma y'ubu buzima haba hariho n'ubundi buzima ugiye kandi kwinjiramo hano hari rero igihe rero aba bahungu nabo aba bahungu haba hari igihe umuntu ashobora kugukunda kubera uri mu mahanga kubera azi ko uzoba ufise ibintu kanaka ariko ingorane n'abo bahungu si hari igihe nibyo kubera iki badashira mu mutwe ngo biyumvire ati n'ahari hariya niyamara gutaha akanshikira bizohinduka mbega jeho ndi umuhungu nipanze gute niteguye gute erega ubutagukunda ivyo ntavyumvira ubutagukunda ivyo ntavyumvira abashaka ko bijya bintu muzobijya mukabisangira nizo ngorane rero ikindi kintu naco mu gihe umuhungu ubona wewe muyaga akaguma akubwira sheri bebi ndagukunda ndagukeneye akarira ndashaka buri ciza ibitama ibisusu uyukuraho ishenzi irukana kandi ngo utwo ariko mukunda utwo mukunda urumva ibyo oya biragira umwanya wabyo mugabo hariho umuhungu muyaga kuwa mbere akakubwira sheri ndagukunda kuwa kabiri ukwezi kukamina atakubwiye proje atakubwiye umugambi mudahanuranye mutabwiranye proje mutabwiranye umugambi erega burya bijya bintu byo kubwirana ngo keya bijya bintu byo kwitana sheri ke shaje ntiwombwira ngo sheri utarambwira intumbero kandi mbega ubwo busheri buba bwerekeje hehe hari ikintu erega urugo si ugufina urugo sheri ntuzokwamura yirya ayigravyo ntuzokwamura yirya
inzu ntibayiteka mu nkono, ntabwo uzoyirya, ntabwo uzoyambara. mm, Biza urumva ni akantu kiyongera, mm. ni akantu kiyongera ko kwanza mwariye mwambaye mwahaze. Urakoze. Rero Mm, mu gihe ubona umuhungu, mm, abakobwa n'abafiyemeri, mu mm, gihe ubona umuhungu muriko muragendana mu buzima bw'urukundo, mm, ntakubwira umugambi, mm, ntakubwira ibyo ariko arakora, mm, apana hariho n'uwo kubikubwira akakubwira ngo ariko arabikora atariko arabikora, mm, apana bya bindi by'amagambo gusa, bya mm, byumva bishyire mu bikorwa, bimwe bimwe mbere uza uranabyibonera ndetse uza uranabibona. mm, Uwo muntu atakubwira umugambi, uyo atakubwira gutegura ejo hazoza, uyo muntu atakubwira proje, uyo muntu atakwereka no mu bigaragara gucyanya, mugu ugasanga umwanya muremure, urumva umwanya, tuvuge umwanya munini ucuwumva, mm, iyo tuvuga umwanya munini akaguma akubwira uri mwiza, useka neza, yo ufise ibisusu we, harumva mm. uyo ntabwo muzogera, uyo no kuboroka ucukura muri telefone, uwo ni wabona bari ku idiri yo kugusamakaza nta n'ibindi. Reka rero unkundire, hari undi muntu ari ku murongo, tumuhe ijambo nawe twumve nawe icyo uterera, sibyo? Ijambo ni rwawe, uranyumva? Ego mwiriwe cyane neza Muri aho wumvise ikiganiro turimo, ndamutunguye ubu turi kumwe mu kiganiro, nshaka wumvise ikiganiro nawe nimba icyo uterera. ego nacumbise cyane Mm, naho ntatahuye mm, ariko nsamiye hagati na hagati mm. Ijambo ni rwawe. ariko aravuga Mm, reka ntunganire gusa naho ntazi aho mwahereye, naho mwahereje kuri icyo c'abahungu canke c'abadamu yego, ni muri rusange. Mm, urumva hariho umuhungu ashobora kuba avuga ati ngo jewe ndashaka kubaka, mm, mugabo uretse kubaka ariko nta mafaranga ngira, mm, urumva mm, nta mafaranga ngira, kandi ndashaka gutegura poroje kanaka ariko nta mafaranga ngira, mm, uwo muntu nawe byoca bigenda gute? mhm, Rero mm, abahungu bose, ego abahungu barahari bakeneye kubaka, n'abakobwa barahari bakeneye kubaka, mm, murantahura? mm, Ego. Mm. iri mu nzira nyinshi ziba zitandukanye, mm, kuko hariho umuntu uvuga ati ngo mandakurire kwa yawe ahere ariko mfise uyundi inyuma mba mm. nishimiye, Aho baca ndakwishura. bavuga ngo nibiki ngo nabashuga mami, niko Mm, bavuga, mm, mm, kandi batanga amafaranga mugabo hakabasha umukunzi wabo. mm, Rero nko mu gihe wewe woba uyafise amafaranga, ronderana n'ubugukwiye nk'uko wabivuze ati nimwambare ibirato bibakwiye bidukwiye, cyane rwose. urumva? Mm, Ego ariko reka subira inyuma gato, mm, nk'akarorero mufano nk'umuntu ashobora kuva yavuye iwabo mm, akaza mu bihugu byabo abaje kurondera ubuzima, sibyo? mm, Yasize abana nka babiri canke batatu canke batanu nk'uko mugenda mubivuga, mm, ariko mu rugo yari abayemo mw'abo bana byarase, mm, sibyo? mm, Bimaze kwanka, nta burenganzira afise bwo gusubira gukunda kandi canke nta burenganzira afise bwo gusubira kubaka kandi. Rero ahantu bica bigoranira se ahandi mm, kuri ba bana, mm, kuri ba bana mm, ba bana wabyara ubwa mbere bica biba ikibazo, mm, bica biba ikibazo, kuko hariho abahungu bakubwira ati ndagukunda ariko sindagukundira abana bawe, sishaka kubazana iwanje, wacumvise? yego. Ariko ugiye kubiraba umuntu arinze agukunda nagukundane n'ibyo ufise byose. Reka ndakwishura ngaha gatoya, erega ibyo ntibibwira umuntu ngo nkundana n'ibyo mfise byose ngo bigire itegeko. Umuntu aje kukwiba, iyi jambo uvuze ngo nkundana n'ibyo mfise byose aca bikwemerera rwose byihuse, mugabo bimara umwanya mutoya. Aha ni guca ubwenge rero, niyo mpamvu turiko turabakebura. Uwo muntu umuntu ubwiye icyo kintu wese abwirizwa aracyumva, urumva? Aracyumva, icyo umubwiye cyose aracyumva, ariko wowe icyo umubwiye akacyumva, si uko agukunda, si uko agomba ko mubana, agomba profite cya kintu akigereko, niyakigerako ni masalama, twongera kumubona aho yaciye. Rero wowe hari akandi bahereye kuvuga ati noneho umuntu afise abana ati ntashobora kongera kubaka, tuba twakivuze mu ntango,
wewe ushobora kuba ufise abana urakwiye kubaka mugabo vyiza iyo umugabo atararongora ukabona yarashoboye gucisha bugufi urashobora kumugarukana mu rugo ariko nimba wumva utamwumva utamwumva utashobora kumuha imbabazi canke atazisaba gataho nyene mu mapemo ndindire gataho nyene kuko imbere yuko ushobora guha imbabazi umugabo mwavyaranye ubwa mbere icoco nuko umuryango w'ugukunda sivyo nuko umuryango w'ugukunda kandi ugasanga umuhungu ntashobora kuba yumvira abavyeyi canke umuryango wiwe none uwo muntu woba wari uva mu gihugu iwanyu ubanye nabi n'umuryango umwanye nabi n'umugabo umugabo yumvira abiwabo agaha agaciro abiwabo we ntaguha agaciro ndetse akazana nk'umudamu akamwabirira impande yawe canke akamuzana mu maso yawe koko uwo muntu womuha ikigongo kurenga akazana uwundi mudamu muhira ashigikiwe n'umuryango by'ukuri uwo mubabarira oya tupambari inyishu nayiguhaye tupambari kabisa uwo si wawe aho nyene ndacahahari ngo ukagenda muri Saudiya akakuvuga ati ngo basi yuko nicishije bugufi nkemera nkarya amavyi imbere yiwe nkemera nkagayika imbere yiwe ikamihangane hanyuma ngira agatima yibagire bya bindi twamukorera mu muryango agacurika agaruke turera abana suko ngo agaca neza akora no ku mugaragaro kubera ashigikiwe bavuga ngo uhagarikiwe n'ingwe ngo aravoma urumva aca yidagadura ngo wewe kugira ubuzi abana bawe igise wabateye umubabare wagize umubabaro wahuye nawo mu kugira unabaronke no mu kugira ngo unabagaburire canke unabigishe ugaca uvuga ati bavyeyi kuko abavyeyi si bamwe n'abavukana si bamwe ugaca uvuga ati ngo mama wanje papa wanje nk'umuryango wanje mwavyaye reka ngaruke ndabagore kandi ubugira kandi nimumfatire bano bana ndabasavye mumfatire bano bana ugaca umara umwaka wa mbere umwaka wa kabiri umwaka wa gatatu umwaka wa kane n'umwaka wa gatanu se ntazi ngo batuye aha sivyo se ngo ntazi ngo atuye aha ntazi ngo isabune yabo boga ngo imeze uku canke amavuta bisiga ameze uku canke ngo bafungura gutya canke ngo bivuza gutya mbega yemwe uwo muntu wo mugata ko gute ivyo ntivyagushikiye none ntuduhede sha ndumva uvuga ivyagushikiye wewe oya numva n'akantu kana tukiganira ariko ndashaka inkuru ya nyayo ego ngo ugaca wewe wirinze n'abana bawe umuryango wawe sivyo abiwabo kwasi ntibazi abiwabo reka yemeriyenda kwishure jaho sinishura no kuri sivyo nimba wahejeje mugabo nimba wahejeje emeriyende mwishure banzu heze reka banza heze reka banza heze uravuga ati mu gihe yoba urumva yari yanagisiguye urumva hamwe umugabo yoba ameze nk'uko abivuze tutiriwe turabisubiramo akaba ari umugabo nyene w'ingeso mbi wa wundi yagiye azana abagore impande yawe atavyo kubahana kandi akaba bishigikiwemwo n'abiwabo yumvira abiwabo pe uyo muntu je mbona umenga ntaba ari rwawe uca umwirengagiza nyene mukatandukana neza amahoro kubera uyo ni hahandi yona gucumita yona kwica akanagucumita akakugirira nabi kubera iki ntagukunda burya iyo umuntu agukunda ntiyokuzanira umugore mu maso yawe umuntu agukunda kandi ntiyonaguhariha ngo amuzanire aho nyene n'umuryango ngo uce uhaguruka wose umushigikire mbe kwanza wumvira umuryango wawe gute uri umugabo niwe ukubakira niryo nikosa reka rero ndatabaha amakuru ariko abagabo bumvira umuryango ntitubabwire ngo bareke kubumvira ntituvuze ngo ntibumvire imiryango canke ngo ntibahagire ico babafasha
hagati y'urugo rw'umugore n'umugabo pe n'Imana yavuze ngo urugo rw'umugore n'umugabo bubahwe na bose bareke kuza bivanga mu bintu by'abubakanye pe. urakoze reka banza aheze rero hari kandi yagomba yongereko. kubumvira nta muntu abyase kandi gukunda umuryango nta n'umwe abyase gukunda n'ababyeyi nta n'umwe abyase kuko urisanzura mu bisanzwe uba wisanzuye mu biwanyu ariko nk'umuntu ari nkawe n'umugabo nk'akarero muvana ata kintu bubabara nkagukoze ko nk'akarorero hariho umuntu yoguhamagara ati ngo wewe uravyeyi abana babiri biwawe sivyo murabanye n'umudamu imyaka 5 canke 6 nk'akararo muvana aguhamagara ngo ni kubera mwashwa n'icyanke byagenze gute canke habaye ikindi kintu kanaka akakubwira wewe uri umuhungu utiva muri iyo nzu yiwawe uze kurara ngaha munsi y'intebe muri sari wanje kwa mama wanje biraba hivyo mukingira ico kintu kiraba ivyo nyene urumva bibaho kubera ko uwo mugabo iyo ngwara agwaye ubanza kuraba icyayimuteye. Iyo ni ingwara ku busanzwe. Hariho abagabo baba uko kuntu n'abagore ubwabo ari babi urumva agashobora aho nyene babigute hariho umugore ashobora kubuza amahoro umugabo hanyuma umugabo akagira ahantu abura aho yitura agasanga ntakishobora kumwumvira akamubona nk'igikoko gushika naho asigara asanga umutima yaramufise ko urukundo waratakaye agasigara yumvira aho aruhukira ni kuganira na nyina canke kuganira na bashikiwe na bene wabo bikamanira kwirukana mugabo ugasanga nawe uca wiraba rero uruhara ufise ko hari uruhara wowe ufise muri ivyo bintu bituma aja kwemera kuja kurara mu ntebe mu ntebe hejuru munsi y'intebe mu ntebe hewe umva no kurara ivyo uvuze ivyoroshe wewe uri umugore urikosora ukaraba nimba hari ikintu cyoba hari uruhara ufise mu gituma aja kurara hanze basi reka mvuge gutya kuko hari abagore usanga bagoye ari babi bagatuma umugabo yiheba yiyanka ntabakibubaha ntabakibumvira agahitamo kubumvira nyina akabona ko agiye kwa nyina we yamuvyaye ariho hari uruhukiro bwiwe. Mw'ico gihe rero iki kibazo wavuze ubanza kuraba wewe nawe uruhara ufise ukavuga ati none vya bintu ndabihevye burya ntiyoja ku murongo usanze hari ingeso nawe ufise canke nyina wari ufise bikubuza ko mubana neza kuko umuntu wese yari arimenya umutima yagucira urubanza ukabona vya bintu bihevye mwobana neza vya bintu vyo kumufuhira ngo ntiyaguhaye rasiyo wamaze kwironkera umutahe wawe warose n'ivyo urya ntuzongera kumugoza rasiyo cyane bya bintu vyo gushwanira amahera y'inzu ukabona vyaheze uzohora uronka inzu yawe waramaze kuyubaka ntuzongera kubura ayo kuriha inzu wa mutahe wari warabuze ukabona wawironkeye mu by'ukuri hariho munda harari inzara akavyuka inzigo umugabo akenye umugabo adafise akazi umugabo akenye nawe ubwiwe arigaya ariyanka ntiyikunda hariho umugabo usanga agira umutima iyo umugabo akenye ashagira umutima mubi rero iyo ubonye umugabo akubwira umutima mubi akuryagagura akagutuka kubera akenye ntuvuge ngo niko bizama ashobora kuronka akazi umubano ugacuba mwiza cyane. Emeline nivyo Emeline ndabeshe aho nyene gato reka twumve Emeline wicuza n'umugira kabiri nivyo bindi nyene Emeline ndira gatoya uvuze n'uwa kabiri ni vya bindi nyene n'uwa gatatu akaba vya bindi nyene bose bafise amakosa oya aho urumva yuko nawe uravyumva nyene wa kabiri wa gatatu ni akananiye umugabo kananira n'uwundi sivyo aho nawe uravyumva reka Emeline nawe avuge twumve Emeline urabona by'ikintu nanje nokongera ko ivyo bintu avuze urabona rimwe na rimwe hari igihe twidodomba ngo abagabo ngo baduciye inyuma canke ngo bumviye abiwabo ivyo bintu birakunze kuba mu ngo nyinshi zitandukanye hariho igihe umugabo ashaka nk'ikiyago erega hariho igihe umugabo ashaka nk'ikiyago kugira muyage nyene nk'umugore n'umugabo mubu ukaca usanga umugore yigize kwize ugasanga nta mwanya nawe nyene amuhaye burya n'abagore hariho abagore badatanga n'umwanya rero byari kuba vyiza umugabo bishitse kandi
hariho n'ukuntu abadamu nabo nyene utazi kuraba neza umwanya uwo ari we umugabo muyagirako, ugasanga harya gushaka ko muyaga ukaguma utaragurika mu tuntu hariya canke utuntu na turiya. Urumva iyo umugabo aje ukamubonera uburyo, ukabona uburyo nyene ti uyu mwanya ndabona nitunganije nyene hari utuntu nakuye mu nzira, ahakubwira ati madamu tuyage, canke wowe ukamwitanga ati reka ndamujaniranye nyene tuyage, harya murayaga ibindi bintu byinshi cane. Hariho igihe rero iyo akubuza ifato akarondera uko akuyagisha bikanka, akakubona wishinga amarigara y'abagore, akakubona wishinga ibintu vy'agakuku kugenda hirya no hino utaragurika utanamubwira utanamusezeye, canke uriko urakora utuntu agasanga uriko uradukora ntumubwira n'umugisha inama, byose biramucanganikira akaca aja kwitura abiwabo, ukaca uzawo rero kumva ngo akunda iwabo cane canke akabumvira. Kubera iki? Hariho n'uwo bijamwo kubera nawe uba warase nko kumwumvira, uba wase wamwimye wa mwanya. Ariko hariho n'uwundi mugabo abigirira ingeso y'ukutamenya ati jewe ubu ndarubatse ndiko ndubaka urugo rw'iwanje. Hariho umugabo abigira kubera ingeso nyene. Kubera iki? Mu kuja kubaka ntiyasenyuye bwa buriri bwari kwa se, akakoze kose ashwanye n'umugore yirukana kwa nyina canke kwa se ngo bimeze uko. Kandi burya ntibaba bakwiye rega kubimenya uko muri ubwubatsi, baba bakwiye kubona mwitwengera muramaho muja kubaramutsa nabo baza kubaramutsa. Ingorane ziba zihari, utubazo tumwe tumwe aba ari utwo gukemura mwebwe muri babiri. Ikindi kintu naco gituma abagabo umutima mubi mu ngo, murashwanye hagera mw'ijoro mwebana ngo sindamuha ku mari yanje. Ako kana ko ako umbasha ngo twubahane, yagenda kavuga ati reka numve aho hari wa mukobwa wanje canke wa muhungu wanje, yewe akataruka ngo sinkeneye bantu bima gutwenga none arabeshe none naho muba mwashwanye bingana gute, naho yoba yakukubise, naho muba mwashwanye, hageze kurya mwanya gaguruka, hari igihe agatima keza kaza kumucakiriramwo indani akavuga ati bebe mbabarira, yo nakubabaje, akibuka ko yakubabaje. Umbasha wewe birumvikana ko byakunaniye, wewe byarakunaniye, birumvikana ko bikunaniye. Ariko uzoshobora bakina kubesha kuko barakubwira ati ukaca usanga Daniel, urabona ukaca usanga ageze nko ku mwanya mu masaha nyene aja kuruhuka, akaca yatangura kwirarira yayambariye amajinisi, none nitamwe amajinisi korakora imwe kabiri hariko amagufuri, ni gute atazoja kwipfuza umubanyi wawe harya anya canke ngo aje mu bagenzi bawe canke ngo yigire mu bandi. Ubimwimye azigira kuvyisabira, n'ahandi barabifise, mbere uzosanga binaryoshe gusumba ivyo bifungurwa vyawe. Asohotse agakutana n'uwuzi guteka neza agashiramwo ipiripiri ikwiye n'akarungo kameze neza, shaka kugira uzowongere kumubona uzorira kuko kayo yatari bugaruke. Muri make rero hariho ibintu bitimwa, urumva umwana kirazira kumwima ibere, urumva umugabo nawe nuko nyene hariho ibintu bwirizwa kubahiriza, kurya n'umugore uri umugabo hariho ibintu ubwirizwa kubahiriza. Mu yandi majambo mu kirundi ciza burya bavuga ngo umubiri w'umugabo ni uw'umugore, uw'umugore ni uw'umugabo, uravyumva? Iyo mubanye neza nuko, ariko niyo muba mutabanye neza urwanko rurerure ruva aho hantu. Niyo muba mwankana bukebuke canke mushwana, uhirahiriye ukongereza kuri ico kintu, akajyana ntikajyamanwa, inzigo iba nyinshi cane gose.
baranicana biba bibaye nabi ntabwo nyine naco bisaba dani basaba abagore imbabazi barakwiye kuja hakiri bareka kare gukora kirya kintu bakihakira bashishwe uvuze banukiwe hari igihe kuraba mu isura ikindi naco eh hari ukuntu umuntu namba bashwanye dufate nk'abagore n'abagabo bagashwana ukaca uvuga ngo ngo mfe kukugaburira urumva ukamugaburira uravye hirya umenga sihuri yakuraba mu maso ka gasura keza agasanga wakazinze kabaye umwijima rero icyo kintu naco nyene kiratuma none nk'iki akumva nyene umenga nyene nawe nyene arashishwe ni hahandi uza wumva bidoga ngo ntibakirima neza ngo akubita isuka imwe ngo akaba arahejeje kubera iki biramara imbaraga kandi byaba ijambo uca nk'umuntu w'umugore aratarutse ngo apfa kurima nyene ngo apfa kurima ngo none ngo ugira iki kivura kimara ngo apfa kurima bijya bujambo buratuma apeti icika nyene akumva ati urumva nipfa yo kurima hama tugaruke gato ku kibazo cy'urya muntu Emeriyana rindira duhe ijambo nawe tugaruke kurya muntu wasize mu kiganiro ngo ni umukobwa ugasanga ni umuhungu oya tuzokigarukako ubu turi mu bijyanye n'urukundo umbabarire tuzokigarukako kijya n'ikindi ego kubera hano n'iki ntituragiheza dushe tuvanga na kijya kandi tumaze isaha yose ahubwo twerekeza ku musozo ndashaka ko mwese mufata ijambo umwe afata iminota ibiri ubundi ibiri tugira akajambo ko gukorotira ko nk'impanuro n'ikintu cyokorwa kugira ngo imiryango y'abari muri Saudiya n'abasigaye mu Burundi yubakike duhere kuri wowe nyene murakoze cyane hama jewe kugira ngo abari muri Saudiya n'abari mu Burundi byubakike bimere neza ni uko bakubahana bagatahurana kubera ubu bintu byo mu Burundi byose ntibimeze neza ikirenga nka mu minsi yahera aho hari ikosa bakahakosora hakiri kare nyamara imiryango ibiri ufate umuryango wo ku muhungu umuryango wo ku mukobwa bakabikosora hakiri kare ntibyirirwe biraba birebire ngo aho bitagenda neza birananiye kuvuga nk'aho bitagenda neza bakabyica n'umuryango nawe uba uri kuraca amafaranga muri Saudiya kamenya ati aya mafaranga agiye gukora umugambi uyu aya nayo agiye gukora iki nyamba nico kwiteza imbere mu muryango mu miryango mu kuvuza abatandukanye ibintu nk'ibyo ariko mukaba mwafashe ingingo y'ukuri ubwira iki none bajya nabo bakundanira kuri interineti baronka abagenzi bagaca batangira kubatura ishida bakabereka n'imigambi irenze bagaca batangira kubasugumira ikashi oya ibyo navyo byo kuri internet umanza kumuraba nawe ayafise mbega uwo mugambi ariko arakorana uwa gute mbega uwo mugambi nakurangira umaze kubona yafise nawe ugaca umuha iwawe oya umanza kuraba nawe ifayida uwo mugambi mugiye gukora ico uzokumarira muri kazoza canke no mu vyubu ntupfe gutanguko murakoze cyane nizere yuko iyi mpanuro uhereje ko ari nziza cyane kandi burya nzongera ntunganye ikindi kiganiro undi munsi ngenda gutumire kandi n'abandi nawe nababwiye ko ababikeneye boza baraza tugakora nko kunyene nawe rero Emery murakoze cyane murakoze gushimira murakoze cyane reka twumve Emeryane nawe jewe ikintu nobwira abantu bose icambere ibyo nobwira abantu tureke imbabazi zibe kubera hariho ingo nyinshi zononekaye aho abantu benshi bamaze kugenda mu mahanga hariho nk'amakosa usanga ari ya makosa ushobora kubabarira umuntu ariko agatuma mwubaka umuryango mukirengagiza ibyabaye ikindi naco nshaka kuvuga ku bantu kenshi usanga baba bafitaniye abana hariho ingorane n'ingaruka ziriko zigenda ziba ku bana kandi ugasanga bitewe n'abavyeyi babavyaye
ibyo mwopfa byose n'umugabo canke n'umugore bagerageze barinde barya abana bareke kukononekara kubw'ibibazo vya base canke ba nyina. yego Ico kintu peba kibeko kw'amaso kubera ko abana ni Burundi bw'ejo, nibakura baranukiwe bagafise umujinya n'umutima mubi, kuko hariho abavyeyi ingeso nyinshi ziba ihari, usanga nk'umuvyeyi nyamba afise abana wenyene ari umugore, usanga yarabateyemwo politiki, ugaca usanga ababwira kwanka se, kuvuga nabi se. Ivyo bintu bobihagarika. N'umugabo yoba yireranya abana, kiraziririzwa ntakamuvuge ngo nyoko wanyu ameze nabi ngo biki n'ibiki. Bagerageze pe agateka k'umwana kaba k'umwana, nyambara amakosa mwagiraniye na nyina ntimwayagiraniye n'abana, nyambara amakosa mwagiraniye na se ntimwayagiraniye n'abana. Bagerageze abana nyina rose cabaha canke se akaronka icabaha, arabaha muga ntabahora ikosa rya nyina canke rya se. murakoze cane. Numva ari ico. Ndabashimiye rero nanje mu kurangiza ko mbere tuzosubira hanyuma ikiganiro nicyohera tubandanije. Jewe navuze akantu kamwe gusa, ndasubiramo ka kantu nkunda kuvuga, za mwambara ibirato bibakwiye bapfasoni muri Arabiya. Gukundana ni kimwe, ariko no guhendwa ni wo mubanyi mufise wanyu, ni wo mugenzi mufise. Ubu abahungu bose baja kuri internet barondera Emeriyane ari muri Arabiya, ntiwihende ngo posting ifoto hoho canke bakora na nimero ya hariya, aho vraiment baragukunda bakarira, hewe bakakwereka n'amagitrosi ko ari gwabo. Hariho nabo usanga ari abaheyere bagomba kongereza ivyo bafise mu by'ukuri, bakaguhenda. Narahanuye ndavuga ati izi nkundo zo ku matelefone, nta muntu ari muri Arabiya mu bantu 10 umwe wenyene bashobora niwe yatomboye umuntu bakundana by'ukuri barabana, abandi bose ari uruhendo. Kuko hariho n'abantu batazi amafaranga mukorera, bazi ko mukorera amafaranga adaharurika. Iyo amaze kukurongora agasanga ufise amahera makeya, ayo yikeka ko ufise si ufise, ahitamo kuguheba. Yaramaze kukumara mw'isose, urumva, yaramaze kukumara mw'isokoro. Kuramba ko muratwenga, sindeko ndababesha wewe arabavuye muri abanyene. None uwo muntu bakoze ubukwe mubabanye neza? Hariho nta n'ubukwe bakoze mbere, uwo jewe ndiko ndavuga nzi babanye neza cane, baravyaye n'umwana, ariko n'ukuri n'umwe mbere na mwene wabo nubwo atari neza, ni abantu bashika kuri 2 nzi. Ariko mugabo hariho n'abandi nyene naba ntazi, ariko nafatiye muri rusangi mu bantu 10 byibuze umwe niwe ashobora kugira amahirwe. Ni kuvuga nko mu bantu 100 abantu 10 barashobora kuronka abantu kuri internet bakabana neza, ariko si vya bose. Aho rero ndiko ndabaha ikintu bita warning nk'ingabisha. Nta muntu azokwanka uri muri Arabiya, nta muntu atazorira kuri telefone uri muri Saudiya. Ni ukuri kw'Imana niyo uzovuga ati nyoza ibirenge kuri telefone kuri video azovyoza, urumva. Amaga azofuma kurondera karo abutsiriye cane gose. Aho rero mwebwe muri kugwembe ngaho, mu yandi majambo uri muri Arabiya ntushobora kumenya umuntu agukunda no gukwanka. Mu kirundi ciza ndababwiye, uri muri Arabiya ntushobora kumenya ugukunda no gukwanka. Ni ukuri. Murakoze cane, murakora gutanga impanuro. nagira mvuge dana Yego. Akandi kantu nagira mvuge ahandi naho novuga ngo abakobwa n'abagore babe maso, ni kuri barya abantu aza agukwa imbere atarana kukubona, utanamuzi nawe atanakuzi, mutaranamenyana. Birya bintu biherutse kuba ku muntu yaragiye arakobwa, baramukoye baraheza, hama haravuga ati reka rero nitegure ntahe. Harya yiteguye ngo atahe, bace batangura gushwana, naho nyene aho bashwana nawe inyuma yo kumukwa namba yamukoye miliyoni 2, hariho izindi zino umukobwa yarengeje ko ngo agiye mu mabizinesi cyangwa akazi arigwaza ngo baramfuka ati amuru rero muri umusore wanje ntibamufute.
bice birangira hemukira ukanyuma urumva ivyo bintu vyo gukobwa imbere gushira ikintu c'inkwano sico cubaka. urakoze nawe. imiliyoni zitanu zose zigenda kopo. Izo ni zikeya. Hariho n'ubundi ngaha twakoze ikiganiro ngaha mu minsi iheze mwaramubonye wa mukobwa yakundana akoze imyaka 2 yose akorera umugabo, umuhungu ari aho amuha amafaranga, hanyuma yageze aho amuhemukira. Ntimwambonye ngaha sinamushizeho ngaha ibiganiro bishika kuri 4 byose, imyaka 2 ariko arakora amuhenda. Biriko nimba mutabiraba n'akazi kanyu, biriko imyaka 2 amuhenda. Ikindi naco nubwo bwenge n'izo mbaraga zo kumuha amahera ngano uko kose nta muryango afise, nta bakene bariyo yari gusa kandi yabonye umuhungu w'umuhandsome mwiza cyane, yarose umugabo gukunda umugabo sinogo ku mahera yanje si yaza kumfasha mu rukundo ngo ndaruyaguhe ko amahera nayo umugambi nayo kwikenura n'umuryango wanje n'uruvyaro rwanje. Nyimba umuntu aba arufise acabaho avuga ati ndazi canjanye. Umuntu kandi agukunda akakweka amarangamutima ku bintu vyiwawe uriko urarondera, uyo ntaba ari w'abafise ibindi akurondera kugira ucukura no mu mutwe. Ubu yibwe rero yarabisiguye neza ngaho ukuntu byagenze, ukuntu ntaco batakundanye, ntaco batakoze. Barageze no kuri ya etape y'utuvideo igenzo bigaruka ku wundi munsi, uduselfie utuvideo byose. Ariko umugabo naramubwiye ati umva, ku mafaranga wamuriye ukihenda ukamuhemukira ukagira ivyo bintu, kuri kumusaba amafaranga yanyuma akaba yakwimiye mukamwankanya ku mafaranga yakuriye, umukoreye ivyo bintu vya montage byo kumutama groupe. Nawe ko amafoto yawe ahari nzoje ndamufasha ndakugirire montage nawe ukunda bishoboye, nawe nuko atazoba ari wenze kugurira montage nawe mumaramarire hamwe. Yaciye abireka, yagira acamusha mu maguru ngo yamenye amafaranga. Byabaye kweli byamuzabaye abari igihemu kabisa. Nimwe muyabaha erega abahungu uza wumva bakubwiye barakenye, ingorane bafise ishida nabo barakenye, nabo umaze kuvuga ati navuye iwacu nkenye uvuga ati ndamufashe. Afise inshuti yanjye muri pamu rero, muri pamu oya so vango turi pamu hano umuntu ashobora kuza avuga ati mvuga ati banza utekereze igihe cyo kurondera umukopesha nkandi njanye nawe uvuga ati tekereza igihe cyo kurondera umukopesha nkandi ntumva kuri pamu none umuhungu akakubwira ati ndashimye ariko ndagukunda ndakenye nta kintu ufise mfasha. Mubwira ati rondera uburyo ushobora gukora wifashe, mu gihe uzosanga warifashije uzobona kuja kuntora jewe reka nzobanje nk'umutwaro kugira ngo uzuransumira. None mu gihe ubukenya uza kuresha nkande, hagarika kuresha ubanze wigi urondere uri umuhungu ivyo kwiyubaka. Niwamara kwiyubaka uzoheza uraba umwana w'abandi mwiyubakanye. Urakoze cyane, ndabashimiye rero n'ukuri ikiganiro cyabaye cyiza cyane. Nzongera ntunganye ikindi kiganiro kandi ni byiza ko nk'ikiganiro ndakeka nta muntu yocyumva ngo nuko nyene cyane especially muri mwebwe muri ivyo bihugu aha ndazi ko harimo ibyigwa byinshi. Mwakoze rero. Hanyuma mu gusezera abadukurikiye mu bibutsa amazina abo turi mu kiganiro, mpere ku wa mbere. Okay. Hama reka dushimira abantu bose bagikurikiranye canke bacumvirije ikiganiro gica ngaha kwa Daniel Mugisha. Nk'uko bisanzwe rero mwari kumwe n'uwitwa Emilienne Miri kuri Facebook, kuri TikTok basanzwe bazi ku izina rya Sheme Sano94. Hama ndabashimiye cyane bagitange hirya no hino kugira ngo izi mpanuro zifashe abantu benshi. Aha mu kanya ndazi ndagisanga kuri TikTok yawe bashe ndana jaye ya mw'iyi minsi ndi mwikonje. Nta kibazo. Wagiye muri ntuzenya, wagiye hariya reka ndahareke nawe sezera wa muvyeyi. Reka ndabashimiye cyane, shimira abadukurikiranye bafashe umwanya wabo. Hariho byinshi ariko barakora ariko bimwe barabireka baradukurikirana. Hama ku mazina yanje ni Ndakengurukiye Princess. Mwakoze cyane. Konsesa
ego kosesa mwana nkunda kosesa mwana nkunda umubwire icyo umutima ugomba sinagomba ko tubana nk'aha rero dukundanye umutoma uba winjiye ngo ndakuririmbiye kandi shaka inoti ariko jewe ndubatse murakoze cyane ego murakoze neza urakoze cyari cyaryoshye